you killing my stress. Bamubere where you just to impress. Umbera musha buri gihe. Sindambirwa namba iyo turi kumwe. Yo, you already know. This is Preeze36, aka the Sorcerer. Twashize. Vyavuye kwanza muri concept iri ndende cyane. Title twatoye like twashaka nyine gira creation. Ariko rero maze kubona the video cone Igituma cone ingene inzoga twazisuka mu bikombe twazisuka mu birahuri. Nijya video ikaba iri na partnership na marque ya champagne vin mousseux yitwa Ziliken ikorera mu Burundi. Y'abadagi mugabo ikorera mu Burundi. Only you killing my stress. Bamubere where you just to impress. Umbera musha buri gihe. Sindambirwa namba iyo turi kumwe. That's a good question. First of all, the name of the album is Pendemic Vibes. Pendemic Vibes bivuye muri navuga twese turazi ibihe isi maze nk'igihe. There is the pandemic, but which naho bihuriye cyane n'ibyo bya COVID-19 cyangwa ibiki ariko the word cyangwa the name Pendemic Vibes nafashe the pandemic hama the vibes, which means once you listen to one track from the album ushaka kugira like uchuba contamine no gushaka kumva izindi ziri muri album. So where the name achievamo the Pendemic Vibes, of course bica bi relating abantu benshi kuri ibintu isigezemwo bigaca biryoha kuya nyene. Yeah, that's a good question. Nanyene kuko nakoze album iri nka mixtape ya rap, irimo za Blessings, irimo za GVO 2019, hama turesha kuri platforms. Abantu twakoranye, abantu twashatse gukorana kugira ngo turaye ko umuntu kwinjiza ntibyakunda. And then ndavuga ati rero reka ngerageze ikindi kintu. Ndavuga ati imiziki nzoyikora. Nda postinga ku ma social networks yanje ama videos y'abantu bamaze kwigura canke je nyene ndiko ndaririmba. And then umuntu avuga ati wow, it's a beautiful song, iri hehe ni yande n'indirimbo yanje nko gute you buy the album. So rero amafaranga ntaronse kujya ama platforms kenshi muri Afrika tuvugisha kuri nta amafaranga menshi turonka kuko urabona ko d'abord abantu bo muri Afrika ni bakoresha da smartphones n'ibiki. Hama ndavuga ati rero kangira umutwe niyumviye ukuntu no kamishi ku bufaranga bukeyi. So kandi rero it's working out, ndabona ama feedback ari positive kuva nange gusorera umuziki umwe na clip byaraduze no gacaye ko irabandanya. So rero nabigize rero muri essence kugira ngo shaka kuganya amahera je nkora pana amahera za gukora ku bandi nza gukuronka yabanje gukora ku bandi kandi ari ibikorwa by'iwanje. Ubu rero nkora ku mahera directement ara iwanje kandi je nabikoreye. Biroroshe cyane kuko album si nk'impuzu, si nk'ikintu ufata gutya n'ikintu umviriza. So which is in the virtual world bisigura ko ndaye mu transfera kibire nyene aba kuri WhatsApp cyangwa kuri mail nta byo kwikora ngo biki nikore wose tugira uyifise gusa hari turamurungikira note yuko atagomba kuyisharing ahantu hamwe cyangwa uploading kuri platform, kuri streaming platform yindi. Ntarusha afise kuyisharing, afise ushaka kuyumviriza no kuyumvisha abandi. Only you killing my stress. Bamubere where you just to impress. Umbera musha buri gihe. Sindambirwa namba iyo turi kumwe. Nivyo meje kugusigurira. Jeff ise navuga abafani bari loyo. Abafani nyene bumva ko navuga no vyita bakebeza. Abafani nyene bumva ko abafani ba kuva kera, you know what I show creating your vibe, what I show creating your chemistry between you and your audience. Imyaka irenga hafi 10 ngira murabizi turi muri no game.
bajya ntari badukunze kuva kiriya gihe n'ubu bagihari benshi barakuze benshi barabaye aba boss benshi bavuga bati turabikumbuye naho mengo ntabwo ukiri kurakora cyane kuri wa murindi bavuga ati je kumba DJ ko batobishira handi hantu n'abantu bari loyal niba abantu bavuga bati twebwe turagukunda for real nta gahato karimo so rero barumva yuko iterambere ryanje imbere y'ibintu byose bararyoherewe iterambere ry'iwanje umuririmbyi canke umu artiste naho ujya ku umusirikare afise inkombwa ntarasa minsi yose kandi abashaka yorasa mugabo urasa bikenewe nanje rero muziki ndawukora ndafise studio yanje hozma ariko si minsi yose ukwiye gusohora umwanya wose abantu barakurambirwa so rero you have to kuja aside ukiyumvira ugakora umuti ugatekereza creating ikintu gishasha ataho gihuriye nica kera mugabo muri sens iri positive bisigura yuko mwarabonye muraziza twasohora kera murazi ibyo twakora nazo yuko umuntu agomba ku leveling up ntabwo ugomba kumahandi nyene so kugira byose bikunde ni za nguvu kugenda ugapowa ahantu ukiconcentra hamugaza umeze uri mushasha wagize refresh. Only you killing my stress. Bamuberewe you just to impress. Umbera musha buri gihe sindambirwa namba iyo turi kumwe. Oya nta kintu twize tuvugana. Ahubwo twaje kuvugana again asohora ya mixtape itwa umwe rudende yemo za blessings na zande. Ambwira ati bro keep it up. You doing good. Ubu rero ndurutse kuvugana sinzi ngari mu kazi kenshi canke iki ariko I know yuko aravyumva arabibona so nazi ko that's the most important thing nanje hago hari no mubwira ati ukuri mu biki kora comeback na ukore tu sure muri game yeah Zifshino musaba nuko nawe nyine bagira comeback nkuko tuko turagira jewe bas no okay n'abandi muri same generation urayibona yeah that's it. Only you killing my stress bamuberewe you just to impress umbera musha buri gihe sindambirwa namba iyo turi kumwe nazo kori ni dendi nyene tu ubu gusa ibintu bya social media yarateye imbere twekije gihe yari barashora muziki na YouTube dufite channel YouTube yari muziki uko ukora ukaja hano kuri terrain canke abantu benshi bakwita kuri bluetooth abantu bangahe bakawusanzaza ugasanga umuziki waratembereye gutyo so rero ico novuga kuri generation y'umushasha yes some barafise talent some others bafise supported the talent bafise ariko ikintu cambere novuga ko ubuweke yafasha ni social media yaciye yorusha cyane nuje usanga adafise talent yo kuririmba cyangwa adafise talent yo gushaka kwidandaza cyangwa adafise support ya media ashobora wenyine kugira ahantu bwa self promotion so rero nico kintu mbona yuko bikomeye kandi of course hari abafise talent nyene nanje ndabatera intege tu kubandanya kuko ni byoroshe ana gutangura twese turatangura ariko kuhaguma nico kigoye yeah. Yes of course kuko nazo yuko hajya uri mu boss canke uri umuntu ateye imbere ntagire umuntu n'umusohora nawe ngo atere imbere ntaco bimaze ntaco bikumariye so twa planinze ko dushaka gusaninga barinze bangahe mugapane mwe zo kuvuga ngo amalebo na kenshi berafo gati ndagufasha amahire kuco ushoboye so rero nazo ko vuba bigenze neza tuzobahamagara tubabwire ati byagenze uko dufise aba yeah ariko biracari nyine muri process yeah. Only you killing my stress bamuberewe you just to impress umbera musha buri gihe sindambirwa namba iyo turi kumwe so squad benshi barabizi au départ niho byari bifise mengo ni signification itandukanye y'abantu biyumvira mugabo ntaho bihuriye n'ikintu kiri literal cyane ni selling soulful arts bisigura iki wewe nimba uri kurafata amasanamu wewe uri kurambaza ama question biva ngaha
ibintu ukora bikunda. So rero twari tugerageza kudandaza ibintu art parce que c'est pas seulement la musique muri squad yacu. Bon mugabo kenshi biri muri art, haraba DJ harabagira iki. So rero tudandaza ibintu byakozwe n'umusha pana je ntuvuga ngo nabikoze kwera naka. Ndabikora kwa ndabikunda hama nkabidandaza bivuye deep inside. Turi benshi sinabavuga ngo ndabamare, turi benshi cyane nanka ko bavuga ngo hariho nibagiye mugabo turi benshi kandi team irakwiye. Harabari hano, harabari muri diaspora kandi bari bahagaze bw'umasore, turi benshi kandi ni squad ikwiye. Only you killing my stress, bamuberewe you just to impress. Umbera musha buri gihe sindambirwa namba iyo turi kumwe. Gende fresh. Bon igiciro ni basic, igiciro tuvugana inbox like ko nta umuntu avuga umushahara wiwe. Mwakoze cyane. Isanamu Media, it was a pleasure. Naza ko ari Twakoranye atari rya nyuma. Next time urabizi ni kurutsinga.